umuhungu ashatse ubugenzi kwa Abi abigenza gute? Aranyandikira cyangwa kandamutsa bisanzwe ubugenzi bukaba butanguye. Birakorohera kushobora kujera abagenzi b'abahungu benshi. Biroroshe kubera iki babakobwa kutambaza abahungu biravana no dufitaniye programme. Ni programme muco mwigira muri piscine. Yego ashobora kugutumira mukaja nk'ahantu mukicara ku gafana kamwe vraiment kamwe aho nawe ucuvyumva yuko abari ngombwa ucupanga programme no musingenda kuri uyu ejo kuri urya bose ukabamara. Hello guys, ndabaramukije abarundi mwese muri ko muratukurikirana muri kano kanya ni Burundi TV muri kumwe na Mr Captain de la Capital the voice killer. Ndabifurije umwaka mushasha mwiza wo kururanirwa ibintu utashoboye kuronka muri 2020. Turasavye Imana twese tuze tubironke muri 2020. Yes, uyu munsi rero nkuko mumbona Mr Captain no munsi nabazaniye umwe mu bigeme bari cool bameze fresh bafite swaga nkuko mumubona hariya anye ararenze guys. Nacinda mutumira mvuga ati reka ndamuzane kuri Burundi TV nshobore kuyaga nawe mushobore kumwumva nka gusaba yuko wogira subscribe ukaburi hafi. Ndagusavye yuko tokwirengagiza kugira like muri kino kiganiro ekana comment y'ibintu uza kubona byose muri kino kiganiro guys. Yes, uyu munsi no munsi udasanzwe guys, ni hatari sana guys. Bite sawa meze bien? Meze neza nawe? Nanje meze bien kabisa. Yes, ku muntu ariko dukurikirana muri kano kanya ndifuza kumwidondora ko gato. Amazina yanje ni Abi. Yego Abi. Yego Bina nakazina ko star Abi? Oya sakazina ko star niko nsanzwe nitwa. Witwa Abi? Yes Abi, umwaka wa 2020 turashize ubu tugiye mu mwaka wa 2021. Abi, byagenze gute umwaka wawe wa 2020? Umwaka wagenze neza nubwo kuri benshi utagenze neza ariko turashima. Yego shima yuko umwaka wagenze bien. Yego turavye nk'uyu mwaka wa 2020 twashikiwe n'ibintu byinshi cyane muri uyu mwaka wa 2020. Ni ikihe kintu cyagushikiwe we Abi muri umwaka wa 2020 kitakunezereye na gato? uyu mwaka narawuzemwo umuryango. Yego nico kintu canshikiye kibi. Ikintu cyagushikiye kibi? Zemwe mu famille. Pole sana Abi. Ariko Abi uraboneka yuko umwigeme ukerebutse kandi uciye ubwenge cyane. Tuvyituko. Kandi uraberewe Abi. Urakoze. Yego Abi, ndikunda kuraba ndabona yuko umwigeme nkuko nakubwiye aciye ubwenge cyane. Mbega ni kihe kindi kintu cyakunezereye muri uyu mwaka wa 2020 ukize? Uyu mwaka ni vyinshi. Umwaka nawe uronsemwe abagenzi benshi bashasha. Yes. Benshi bari abahungu cyangwa abakobwa? Bari abahungu. Why abahungu? Nyeka ari kubera nsanzwe mfite abagenzi benshi b'abakobwa. Yego. Uyu mwaka wagize abahungu benshi cyane. Yego. Abahungu iyo bashatse ubugenzi ku mwigeme kenshi baba bashaka bigenda gute? Iyo umuhungu ashatse ubugenzi kuri wewe nibisanzwe ni nkuko umukobwa washaka ubugenzi ku mukobwa, donc bose ndabafata cyo kimwe nta birenze. Umuhungu ashatse ubugenzi kwa Abi abigenza gute? Aranyandikira cyangwa kandamutsa bisanzwe ubugenzi bukaba butanguye. Yego Abi, uyu munsi ndi kumwe n'umwigeme yitwa Abi kuri Burundi TV aho tuza kuyaga byinshi. Yes, byinshi bitandukanye hano onye kuri Burundi TV. Abi, wambwiye ati ufise abagenzi benshi b'abahungu, nta challenge bikunda kuguha kuba ufise abagenzi benshi b'abahungu? Oya nta challenge. Oya kuko oya ntibangora ko ari benshi. Nubwo bo bari babiri baca baba benshi aho usanga se babiri gusa. Yego birakorohera kushobora kujera abagenzi b'abahungu benshi.
biroroshe. Byoroshe gute mbwira nyibira akabanga. Ni murayaga bisanzwe mugatera blague bisanzwe ama bye bye umuntu wese agataha. Mbega Abi akunda umuhungu ameze gute? Ukunda umuhungu ameze gute wewe? Umuhungu physically ukusha yani jiachie muremure. Umuhungu muremure Ego iki muremure Abi? kubera mbona ari batwoberana. Mwoberana fisi noti ibyo biza mu nyuma. umanza kuraba yuko ari muremure akaba afise n'akanoti ariko ntaza ari vide. None ko ubura ari vide kabaho gute? Ego bishitse akaza ari vide ibice bigenda gute? Oya nta muhungu ari vide abari ngumwe. Ingumye bameze gute? Umuhungu atisohora atibwiriza ikintu. Ego adasohoka no kuvuga ngo adasohoka iki niki. yambwira gatoyi impa history gatoyi y'umuhungu mumaze kuba muri kumwe mu bugenzi akaba ari ingumye byagenze gute? Oya mu bagenzi banje nta ngumyi zirimo ariko nyine abahungu b'ingumyi barabaho. Yego ingumye baba bameze gute? baba badasohora nyene nawe uca uvyumva. Akarorero ashobora kugutumira mukaja nk'ahantu mukicara ku gafana kamwe vraiment kamwe. Aho nawe uca uvyumva yuko aba ari ngumye. fana kamwe mugatera amasaha ku gafana kamwe gusa kamwe. burya Abi akunda ifana canke jeni ifana? fana yes uzi agafana kamwe burya anyu hari igihe usanga bimugoye. oya sha biravana. uti niyo gute wohamagara umuntu mugenda ahantu ugaca uzana amahera y'ifani ushaka zari ifana zinga zibiri? yes dukunda kubona ibintu byinshi cyane eka ibintu bitandukanye twashoboye kubona muri 2020. uyu munsi ndifuza kuyaga nawe nkuko turi kumwe ifoke tuyage tumenye ati mbega hagati y'umuhungu n'umukobwa kenshi nabahe babesha abandi? abahungu n'ababeshi. gute abahungu n'ababeshi? kuma example nk'umuhungu amaze kukubesha ukama ka histoire gatoyi kubwira kanyemetse yuko abahungu ari barababesha. Messi tuje ninzi yuko abakobwa ari mwe mutubesha sans blague. tubabesha kubera namwe mutubesha. ngakobesha no kimubesha? Yego please manzi umbwire gatoyi me histoire gatoyi y'umuhungu wigeze kukubesha tu bikakubabaza cyane. yakubeshe yaguhamagaye gute bigenda gute? umuhungu yambeshe jewe gatoyi akahistoire gato k'umuhungu wigeze kukubesha ariko ntumuvuga izina. ndamuvuga. ntumuvuge kame mwo musarishije. umuhungu yambeshe kumbe yifitiye abandi. nzi gute none ashobora kumbwira ati mwari muri he ni gute wamenye yuko yakubeshe? none abantu ntibavuga. abantu baravuga inkuru ziraguruka. Histoire ukuntu wabimenye n'ukuntu wabyakiriye manzi umbwire kwanza ukuntu wabimenye ko umuhungu ariko arakubesha. narabwiwe. nzi gute ntiriyo nkuru sharika kumbanira kasi ndamusarishiriza gusa gatowe ntumuvuga izina ncamo mumenya ninavuga. Mustar abastari wapi na wapi? oya byabereye ivyo yari muri mu kabare canke byabereye muri boîte Abi? Impamvu uri kuranga ko bitubwiye nta boîte munyuramo kamwe. boîte uje mu rusengero. Rero 2020 yinjiye wakesheje mu rusengero. Utubeshye nakesheje mu rusengero. Imana nyene ngo ndasenga ibintu biragenda neza ama mu gatondo ndataha.
atazira imana yego si ndisi atazira imana hamubona ati kweri imihezagira ikiyamano abikora yego ndabikwiye sanzwe ndumukizwa sanzwe uri yego burya anye guys abi n'umwigeme ariko aratwenza gose turi kumwe ngaho ariko ibintu ariko arangirira biratangaje gose guys. Yes abi manzu usubire kandi umbwiresha abi ego ndifuza kumenya abahungu mwavuze ko twe tubabesha cyane sivyo ndifuza kumbwira ikintu kimaze kukwereka ikintu cyotuma abantu bari kwaradukurikira bamenya ati burya abahungu barabesha shana utabizi ko abahungu babesha ati rero barabizi barabesha abi ndifuza kumbwira ati nibihe bintu bitatu canke bine abi adakunda ku bahungu nkuko tubwiye ko bahungu nibo babesha cyane sinkunda umuhungu agendera mu marigara ndavyanka ku bahungu donc amarigara umuhungu anywa itabi yego ushatse kuvuga gute hari abahungu tusanga umengo nta kintu bafise bakora mu buzima ibintu by'iwabo ari gutera amagusa mu marigara yego ubu mwitabi nawe ntumukundira ko iryo tabi gusa yego ariko yica ubuzima bwiwe itabi ni ribi yego ibintu byo kundana gato ntabwo nkunda na odeur yayo imota nabi nzi kumbwira bibiri mbwira n'icya gatatu cyangwa icya kane oui nta bindi byonyine gusa yego nibyo byonyine umuhungu adashoboye kuba adashobora kuja kwirigara kandi umuhungu atangwa itabi ashobora kuba umugenzi wa abi yego ashobora kuba umugenzi wanje cyane mbega burya abi n'umwigeme ameze gute abi ko umuntu atamuzi abi n'umwigeme ameze gute abi n'umwigeme asanzwe yasenga akunda guteka yego umwigeme asenga kandi akunda guteka ego n'izihe mfungurwa zikunda gukorohera wewe guteka umuceri umuceri hamwe n'iki abi urya wonyene umuceri n'imboga zose ziroroshe guteka ibiharage ubwishaza n'inyama zirakeneye kuri buti abi n'umwigeme akunda guteka akunda no gusenga you know ego abi n'izihe mfungurwa abi adashobora guteka atashobora naho mbwiye ati teka izi mfungurwa zitamunezereye ariko araziteka gucumba kubera atavyonzi kucyumba ubugari yego ntazi kucyumba ubugari ntavyonzi kumbi ntavyonzi abi bigenda gute ngo kugira ushobore kujera emotion ugashobora nk'ukuntu uri kuraboneka ko umuntu ariko arakuraba umubwiye yuko ukunda kuja muri eglise biramugora gutahura none sa n'umuntu agenda hehe muri boîte muri piscine muri piscine n'ibisanzwe ariko muri boîte ntuzonsanga boîte ntaho gusanga oya ndira muri boîte kunezerwa umunezero wawe kenshi twusanga hehe piscine wakuneze yego ukunda kuba uri kumwe n'abahungu nyine batubwiye abagenzi ba biravana n'uwo dufitaniye programme ni programme muca mwigira muri piscine yego abishaka bien sûr abishaka wewe n'amahera yewe gusa yes abi twateramanye kuva kare twayaze eka ubatubwiye nanakubajije ati hagati y'abahungu n'abakobwa nabahe bakunda kubeshya abandi cyane ariko gumye uvuga ngo n'abahungu sibyo yego n'abahungu yes kuje no kubwiye yuko abigeme nabo nyene bari mu bantu bakunda kutubeshya gose guys please ndagusavye ugire comment nawe uri kubadukurikirana muri kano kanya urumva twebwe mu saving amazina tarayi wacu erega umuntu mutazira izina bivanye no kungene mumereraniye yego
wewe ngaho harimo ba motari muri telefone yawe? Oya nta bamotari bari. Yo bande tubeshe Hariyo ba best onyene cyangwa gushira ku izina ry'iwawe yanje yego utamushize ku izina ryiwe kenshi umuntu utamushize ku izina ryiwe biva kuki kugira umuhungu ushobore kumushira kuri indi zina atari ryiwe biva kuki? biba bivanye n'akantu yoba yavuze kakacaka kadomina amajambo yose yavuze nkaca ndamutazira ku kazina. Amanda kubijije anglobale naho biva kuki abigeme usanga umwigeme yashoboye kwarogisha izina atari ry'umuhungu ugasanga yamushize ko nka motare nk'uko bw'iwanje canke bakamushira ko nk'irindi zina ngo tailleur kuki nkekari co amumariye canke mu motare wiwiwe ni mutayere wiwiwe ni sponsor wiwe nyekamufasha ikintu niyo mpamvu acamushira ku izina kugira bizo bimworohere amenya ati uwo muntu ni nakenera motari nzoca mpamagara. Ndafite akabazo nari ngoma ndakubaze. Yes, nk'ubunye par exemple umuntu aguhaye 2 million muri kano kanya urayumva amahera? Ndayumva. Ngahe 2 million akaca kugura ati kora business kuko navuze cyane yuko rumigema aciye ubwenge kandi ndikunda nakora babira gusa ubu yakoresha iki uyakoresha uhe mutaye muri 2 million nocangira akanuze aka entreprise gato donc gukora ama perruque kuko ndashoboye no kuyakora hama n'impuzu ego ko badada benshi bakunda udustyle ndibaza ko noronka n'abakiriya benshi ninjiye mu mpuzu ndafise n'abagenzi bavuga ati yo abadandaza iki niki tuzogisanga kwa Abi canke ama perruque abantu badakunda gusuka kacambwira nkorera iperruque ni ugaca usanga aranshore nkaca nunguka muri zo 2 million vraiment. Ukoze umugambi wo gukora ama perruque urashobora kwikorera iperruque wonyene? Ego si Abi ego Ereka ndi kumwe n'umuntu atangaje cyane gose guys numwigeme acivwege cyane yitwa Abi. Yes Abi iperruque ko ikora bien? Ego kayikora bien ukambara ukabeko. Ya iperruque ishobora gutwara umwanya gute kugira ngo uyikore? Biravana niyari hari izitwara umwanya mwinshi hari n'izitwara umwanya muke. Ego nk'umunsi wose ukayicarira ko kayishona bien. Shona bien ikaze meze fresh. Go. Uraciye ubwenge wewe. Umuhungu musohokana aratomboye from. Ego aratomboye. Yes Abi, ni kiye kintu kitakunezera ku ba jeune garçon? Kintu kitanezera mu biki? Abahungu uriko urabaraba kintu kitakunezera ku bahungu iyo ubonye bariko baragikora kitakunezera na gato? Hari abahungu bagorana. Ubuhe buryo Abi? Muri byose. Byose? Ibindi byose hari abahungu bagorana. Kumbwira muri byose gute? Akarorero hari abahungu bafite urusaku. Ego umuhungu afite urusaku akavugavuga kandi tumenyere uko insako ari z'abakobwa. Abi watubwiye yuko uri umwigeme ukunda kuja mu rusengero kenshi sibyo? Ego n'izihe ngeso abajene bazana mu rusengero zitakunezera na gato cyane cyane b'abakobwa? kubera iki b'abakobwa kutambaza b'abahungu? duhere ku bakobwa bazi abahungu urabavuga mu nyuma. Oya ariko akarira abahungu wewe? Oya umuntu avuga ibyo abona. Ku bakobwa nta na kimwe mbona kitakunezera. Nta na kimwe kitanezera bazana mu rusengero. Oya abahungu nibo badeko? Nibo badeko. Badeko na gute? Mu nyambaro hari inyambaro zitari zo kujana mu rusengero. Nk'amakabutura amadeshire sindababujije kuzambara ariko hari impuzu
mu rusengero kamere ugasanga yambaye deshira agacaca imbere ya pasiteri, ibyo bintu ntibisa neza. Zishikanwa mu mufuko ntibisa neza yego, aho aca agenda imbere kugira tumubone ko yambaye, ukacibona ati wow oshwe oya naye gashaka ko atari inyambaro zo kuzana mu rusengero, umva byaca binyohera. Ega n'abantu aho bicaye nubwo batabimubwira bararaba turya muntu yadekonye yego, kujya kuntu yambaye mu rusengero. Hari impuzu zitari zo kujana mu rusengero, impuzu zose ega zirasiyo zagenewe. Ikihe kintu umuhungu ashobora gukora udashobora kumwihanganira na gato mwari mu rukundo ugaca umutoka? Ambesha nkabimenya basi tuba duhejeje. Ibintu by'amakupure ntaburi vyakubesha yego, ivyo ni vya babiri yego, ni vya babiri. Ni iyihe ngeso wewe udashobora guheba naho wogira mariage uguma uyifise? Hari utugeso twinshi abantu usanga dufise, ugasanga umuntu arakunda gukoresha telefone kenshi, ugasanga umuntu arakunda kwikonekta kuri WhatsApp, cyangwa ugasanga umuntu arakunda kwigira muri boîte, ugasanga umuntu arakunda kwiryohera, akunda koga muri piscine nko wabivuze. Wewe ni iyihe ngeso udashobora guheba naho wogira mariage? Kuraba novela navyo noheba. Ukunda novela cyane? Ni filime nyene zisanga ziryoshe, zigisha, zitwenza yego. Novela yatwenza yego irigisha yego, ega mu gutwenga harimwo kwiga. N'aba bakina amakomedi baba bafise ico bashaka gushikako mu kudutwenza. Urukurikirana amakomedi y'abarundi yego kuri Facebook? Urukurikirana komedi ziwe akagutwenza cyane ukamuraba ukavuga ati uyu muntu aratwenza frame? Mutima yego. Izindi komedi Gasore yego. Gasore arakunezereza cyane? Gasore aranezereza benshi gutwenza yego. Yes guys, ndacyari kumwe n'umwigeme aciye ubwenge cyane, eka nkababwira yuko atibandanya mugira comment bivanye n'ibyo twashoboye kuyaga. Nimba ari ikintu twohindura turashobora kuhindura. Uku niko tuje, uku niko dutanguye 2020. Narababwiye ati Imana ihabwa icyubahiro kuko niyitigera inanirwa, abandi bo baratubeshya no kwiyemera tu. Uracyari kumwe nanje Mr Captain de la Capital, the voice killer. Nyuma ya kamera ni Juma Juxi. Yes, Juma Juxi ni umuntu arenze cyane, ndamwubaha gose kuko niwe atuma image zibashikira zitagase, zibashikira ziri very quality, zine ebana zimeze bien sana. Ndabisa kandi kabazo kanyuma mbaza, ndifuza kumenya ni ikihe kintu wewe ni ikihe kintu twe tutazi wifuza yuko tumenya, abarundi bariko baradukurikirana wifuza yuko bamenya kuri wewe ikintu batazi? Ikintu batazi naco bazi nyene. Wifuza yuko bamenya rero ikintu wifuza yuko bamenya? Nifuza yuko bamenya kuri jewe abantu nibazi yuko nkunda kwiyerera. Kwiyerera oya, just ndakunda gutembera. Ivyo benshi navyo bazi ko kenshi navyo bamenya. Ukunze gutembera kenshi, ukunze kuja he? Ku bagenzi banje. Tubwiye yego bose uko bavuze ko ari benshi, bose urabakwira? Ucupanga programu no musingenda kuri uyu ejo kuri urya bose ukabamara. Iyo bamaze ntiyumva yuko waruje bikakugora? Oya, uko nabone baba bashikiriwe kuza kondaba. Uyu mudada ararenze guys, eka ndagushimiye gose cyane. Nawe urakoze cyane. Uzi undi munsi kushobora kuronka ikiyago nawe tugatera inkuru? Nta kibazo. Ready? Yeah.
Okay guys, ndabashimiye gose abantu twari turi kumwe. Uyu ni Mr Captain kuri Burundi TV. Ndabakunda cyane, gumana nanje mu kiganiro gikurikira. Ntuje kure, nagoma ndagusaba ati urashobora kuraba ibindi biganiro twakoze ubuheruka n'ibindi biraje bishasha, ni byinshi bije nkakubwira ati ushaka kubegwa, ushaka amarori nkaya nambaye ntahandu yakura atari kwa K-Mars. Yes, ni Bwiza kwibarabara ry'umunani numero 73. Uzomusanga umutipe ameze fresh, yuko fresh ule jamani K-Mars, agafise ibintu bimeze fresh. Ndagutumiye kuja kugura ibintu kwa K-Mars. Uzonjanayo. N'umutipe ameze bien ariko ushobora kubona ibintu byiza nk'ayo marori yiwawe wambaye, hari ibindi byinshi birenze gose. Sawa guys, ndabashimiye gose. Nyuma ya kamera ni Juma Jux, wari kumwe na Mr Captain de la Capital, the voice killer. Asante sana, naho ubutaha. Imana ihabwe icyubahiro kuko niyitigera inanirwa, abandi bobo baratubesha no kwiyemera tu. Asante sana guys, mapema sana, ciao.